kuva mu bihumbi 2021 abagabo bubahutse bakadushikira kutubwira amabi bagowe bangana n'amajana 479 twashoboye kwakira tukabumviriza. Umugabo akipfuza kurangura imibonano mpuzabitsina yabwira umugore tihindukira ati nyariwe ntibishoboka, yabigira kabiri gatatu agateba kamuhishuka ko badahuye ataho bazigera basubira kubonanira. Umugore ashobora kurara aratuka umugabo kuva saa 12 zo ku mugoroba gushika mu gatondo buce, umugabo akarara yicaye agira umuruho yagize ari kwikorera imizigo arondera uko umuryango ubaho, acagira umuruho agira ariko arakurikirana ibitutsi ariko aratukwa mwijoro canke inkoni akubitwa mwijoro, acagira umwitwarariko wo kuzinduka kuronderera urugo. Ivyo vyose bice bibi ntambamyi ituma umugabo aca agira umuvuduko w'ingwara zidakira bitewe na stress ya buri munsi, bigatuma diabete ziyongera, umuvuduko w'amaraso wiyongera, hazavese umuntu kabona atembagara naho yishwe n'umubano mubi. Ibi byose bigategwa niki? Nuko hari amategeko avuga ko ihohoterwa rikorerwa abakenyezi gusa. Umugabo yashira habona ko amerewe nabi mu rugo, bigaca vyitwa ko ari umunyantege nke, agaca asuzugurwa nk'umunyantege nke, maze bigatuma abagabo barucira bakarumira bakanka kongera kuvuga amabi bakorerwa. Umukenyezi yaja kukwitwarira atanico wamugize, aho kukumviriza ngo bakubaze ko ivyo vyabaye, ukabona igipolisi bakavuga bagutereyeyo, ukazisigura umaze igihe, ivyo bita kuridikiriza, gusuzuguza umugabo. Ivyo vyose ni intambamyi ituma abakenyezi bakora ayo mabi babandanya kwiyongera, kuko babona n'abayakoze badahanwa kandi n'abayakoze bakingigwa nk'uko umenga ni igikorwa ciza bakoze, bigatuma bica bibinyigisho mu kibano bikarandagata n'utahora bikora nawe agaca bikora. Amabi agira gatatu nayafatiye ku mubiri, ari amwe tuvuga yo gukomeretswa, yo gukubitwa, yo guturizwa amazi ashushe nk'uko bimaze igihe bigaragara, ugasanga umugabo aryamye yarushe anezerewe akavyugwa nuko umugore amusutse kwa marike akuye kuziko. Babitegura igihe bakabibana umwanya munini, bakabishikako barakwitondeye neza. Tumaze kuvuza ibitigiri by'abantu benshi baturijwe amazi ashushe, atari uko ari accident yo kuyatsitarako, ari uko vyateguwe bakayamusesa ko yicaye canka aryamye ahari. Murumva ko iryo bara litotumi umugabo naho yoba yarafise umutima nk'uw'umumarayika, ntiryotuma umugabo akora atekanye. Ihohoterwa rigira kane ni ihohoterwa rifatiye ku mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi ntibazi ko imibonano mpuzabitsina ibamwe amabi adasanzwe. Umugabo aja kurondera umufasha kugira ngo azoza aramukemurira ibibazo mu rugo, kuko hari ibyo abadashoboye, na cyane cyane ibijanye n'imibonano mpuzabitsina. Wamushikana agaca atangura kubona ko igitsina ciwe ikituvukana kibaye urudandazwa, aho benshi batwitura bakavuga bati jewe umugore ntashobora guhindukira ntamuguriye igitenge yabonanye kanaka. Rigaca ari bitegeko
aho benshi amabanga yo mu gitanda abakenyezi bagenda kuyandagaza hanze ngo jewe umugabo ntankwiriza. Mbega azogukwiriza gutataza aho wabanjije? Hari igihe aho wabanjije hagera kure kumusumbya. Ugiye kubaka, waruzi ko urugo rugira rube urugo, ugaca utangura guharura amasantimetero uwo mugabo agenda. Ni gute ugereranya umugabo mugiye kubakana n'uwo mwahuriye mu kigunda warimwe ariko uwundi ari uw'imyaka yose, kubera ko udashobora kwihanganira kuba kuri iyo nivo ashikako? Uyu munsi umugabo asigaye aryama akifuka ubureta gwiwe, umugore nawe akaja kuryama akifuka ubureta gwiwe, aho naho batazanye umusekuzo ujya bahurisha mu isekuru ngo bashire hagati ngo ntuburenge. Ibi byose biriko birekana ko mu gitanda hariyo amabi. Umugabo akipfuza kurangura imibonano mpuzabitsina, yabwira umugore ati hindukira, ati nyariwe ntibishoboka. Yabigira kabiri gatatu agateba kamuhishuka ko badahuye ataho bazigera basubira kubonanira. Ari navyo bituma umugabo abuze ico yarondera mu rugo kabiri gatatu kane, akabona kibayemwo urudandazwa. Uzozana iki? Uzonkorera ibi? Umugabo acaja kukirondera hehe? Hanze, aho batari bumucunaguze bamwakira. Abagabo n'abana beza, umugabo afashwe neza ntarenga ibigo. Ico mukimenye, kandi nagomba ndabishimangire. Abagabo ntibarenga ibigo badatumwe. Umunsi uzobona ko umugabo wawe ariko aragenda bukebuke ukamureka akagenda, ubu bifisemwo uruhara. Nta mugabo ahabwa karibu mu rugo yiyumvira kurenga ibigo. Ayo niyo mabi makuru afatiye ku gitsina akoregwa mu ngo. Uko rero akoregwa abakenyezi niko akoregwa n'abagabo. Ariko uyu munsi kubera amategeko, naho atabiharuro bikwiye kubera abagabo batubahuka kubishira habona uko byabagendekeye, abagabo nibo bageramiwe n'aya mabi ku rugero runini. Kuko umukenyezi uyu munsi ugize ngo uramukorera na gatoya, ibigo bibagwanirira, biba byagushikanye mu munyororo, bigatuma rero abagabo batinya kuyashira habona. Ibitigiri by'abahohoterwa tumaze kuronka mwishira hamwe abagabo mu gahinda biruku gukurikira. Kuva mu 2021 abagabo bubahutse bakadushikira kutubwira amabi bagowe bangana n'479 twashoboye kwakira tukabumviriza. Muri abo ihohoterwa rifatiye ku butunzi rifisemwo abagabo 159 bahohotewe mu buryo bujanye n'ubutunzi. Ishirahamwe ryarakiriye imanza bemeye kwitura ubutungane kuko impanuro zose twabafashije zaranse. Abandi bakaba bari baramaze gushingisha imanza uyu munsi dufise ziriko ziraburanwa ni 33. Imiryango 5 twarashoboye gutera intambwe yo kuyihanura. 3 muri yo yari yaramaze no gushikana imanza mu masentare, ariko turabahanura barasubiza hamwe. Uyu munsi babanye neza, barashobora no gushinga intahe ku byabashikiye, ku buryo umuryango umwe mbere wabo twita abakozi b'Imana w'umupasitori yari yaratwawe umugore n'uwundi mugabo amezi 8 yose aja kumupangira mu Cibitoke ca Rugombo. Ariko turatera intambwe turashika
turamuhanura, turamwereka ingaruka ku muryango no ku bana, aradutuma kumusabira imbabazi nariryo umugabo yarakimukunda. Ivyo byose nivyerekana ko ishirahamwe abagabo mu gahinda ntiryaje gutera intambara n'abakenyezi, ahubwo ryaje kugira ngo rifashe kubaka ingo. N'ikimenyamenya nuko tubanza impanuro, tugafata abari mu matati tukabumvikanisha, vyanka tukabashikiriza intwaro n'ubutungane. Ishirahamwe abagabo mu gahinda ryaravuje abagabo 10 bari batemaguwe bakenera muganga, kuko imbere yuko tubashikana mu nzego z'abajejwe intwaro, z'abajejwe amatohoza canke z'ubutungane, nuko tubanza tukabona yuko amagara yabo yifashe neza, bigatuma tubanza kubavuza, hama tukabafasha ibijanye n'ubutungane. Muri iyo ntumbero nyene ishirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kuvuza isanamitima abashika 6 bari bamaze gushika mu gahinda gakabije, naho umwe muri bo yadushikiriye vyaramaze kurenga inkombe, akanduruka katuvamwo agasanda bagapfa. Harabatazi neza yuko agahinda kica gusumba. Ubibabwiye babona umenga nukwigirisha, ariko benshi mubo muhura bafise agahinda, kuko hari nuwo mushobora guhura ariko arivugana ukibaza ngo nuwo bavugana, mugabo waraba hirya no hino ugasanga ntawe uhari, aragahinda kamurimwo, ukibaza ngo ni migamba ariko arapanga y'urugo, ariko umubajije ivyo yariko aravuga atona bisubiramwo, bigatuma abo bantu bamana ibibazo byo mu mutwe, aho bamwe bahinduka bakavamwo abasazi bo mwibarabara bitewe n'amabi bakorewe igihe kinini, bikababamwo bikabananira kuyihanganira.